kujana ibwizwa shingiro yavuze yuko twafashe ingendo yo kurinyanyura kandi hakira abantu bakiganira ibiganiro si by'uno munsi kandi si by'ejo bizobandanya icyo twabwira nuko kandi namwe nk'abamenyesha makuru ari mugomba kuza murabaza ibibazo namwe mubizi muzi inyishu yavyo ibi bijana kwinyanyura ibwizwa shingiro byatangwa mu mwaka wa 2012 muze gusubira inyuma murabe amatangazo yose agiye araba n'amana magiye araba ari Gitega mu Kayanza nta barekane ibintu byose byohinduka byose turabise muri presidence birabandanya mu mwaka wa 2013 abanyamigambwe muri société civile amashengero n'amadini haraba nico bita nuzeye mu gifaransa les états généraux de la justice bisigure nuzeye inama rukokoma mu gutungana inama rukokoma mu banyesha makuru inama rukokoma zitandukanye mu mashirahamwe yigenga bose ndetse n'inama rukokoma zarabaye zamenye ntuzeze mu madini n'ibindi baraja hamwe barekana ibintu byohinduka ibyo rero baca biturungikira kugira turabuko tugira integuro ku buryo mbere n'inyuma yaho ndibuka ivyo byakoreshwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati bwakoreshwa n'umuhuza ndibuka mbere n'umwaka wa 2014 uri kurahera n'umuhuza w'abarundi yarakoreje inama abanyamigambwe n'abantuze mu madini barandika urwandiko kubwo banavuze bati ibi bintu turano yuko byohindurwa bwizwa shingiro turavyemera ati mugabo bwavyo bavyiza bije inyuma y'amatora y'u 2015 ndafise urwandiko muze mu bunyake baradusinyira none duhindukire mu kabaje nde kuko benshi bajya nabo muva ari hanze yega mu 2013 na 12 no bari migambwe ugira ngo umunsi usimbiye hanze uco uhindukiza mu ijambo ni ibintu bandetse barasinya mwumva rero yikorero ibijanye n'ubwizwa shingiro ntabwo ari byo no munsi n'ibintu vyakozwe guhera mwaka wa 2012 baravyandika barasinya baraturungikira dushiraho n'abantu beje kwitunganya neza hama rero baradusaba ati no bintu biko bidakunze rero zo tubikore muzoca mubikwakwanya inyuma y'amatora mwaka wa 2015 aheze ndabifise biranditse birasinye ibi rero murumva yuko rero ayo aramayeri ajanye no kujuragiza abantu mbega ibiganiro bikwera abahuze yarusha nibiye ibiganiro biko byarusha byatanguriye ngaha byatangwe bijanye n'amatora ya 2005 umukuru w'igihugu Uganda yaraje ya mu Burundi yaratanguza ibiganiro cyangwa ati rero twatuje kugira ngo amatora turakona azogenda no kuraba imvo n'imvano hama rero araza turavuga ati amatora baragira ico bashikirije twote amatora ibintu biganiro turabihagaritse tuzobandanya hanyuma tugiye mu matora turabandanya amatora turayaheza byabijanye n'amatora ubu rero tugeze nuko ari ibibazo byanye bihari bijanye imisi yose igihe cy'amatora usanga ari bamwe bagomba kwitambika mbere mu by'amatora kandi nashaka kubabwira si by'uno munsi muze mubaze ibyabaye turonke ntaye kwikukira ibi mubona byabaye ejo bundi ko byanye biba 65 ko byagenze 93 niko byagenze 2005 ko byagenze 2010 niko byagenze 2015 niko byagenze none dufise ikibazo kibonesha amaso yawe ucurinda yuko ari zine nyishu ugomba kurondera kandi nyishu zimaze kugaragara ko abantu baterekwa ikintu kijanye n'amatora mu gicacu Burundi kandi abo bantu twamaze kuyatora umuti yuko izo ngendo ari zo guhasha mu masezerano yarusha ivyo birumvikana neza yuko rero ibintu bijanye no n'ibiganiro byo hanze ibiganiro nyamukuru vyabaye ngagati mu bene gihugu byarakozwe n'ibiganiro vyakozwe tutaraje no matora ya 2015 bijya byarakozwe mu Kayanza y'amafedorute ibiki vyakozwe n'abashinga amateka n'abakinguza amateka bose barashikiriza hari n'byanakoze mu gutunga rya mugambi w'igihugu jeje umutekano cyangwa mugambi w'igihugu jeje kurwanya iturire byose ari ibintu byasabwa bizotuma ibwizwa shingiro rihinduka rero tujye kuraba rero ntituzobona yuko ngo naka ngo ari hanze yarusha tuva yuko ibiganiro vyakozwe byaje byo mu bw'igihugu jeje ku biganiro wazanye ibindi vyiyumviro izindi ntumbero zatanzwe n'abanyagihugu zishaka kuri 86 haruhande ibyo byarakozwe imbere ko amatora ya 2015 bije byongera korera bivuga yuko rero igihugu kirabandanya kubaho twebwe ibizwa shingiro ni ry'abarundi si ry'umuntu mwe cyangwa babiri
bigasigura yuko rero ejo n'ejo bundi n'ibyo bavanye iyo n'ejo bundi aribyo basabye tuzazwe turakora. Ibiganiro ntibiza leta gukora, leta n'ikibereyeho, leta irakora abaganira bakaganira, ibyo muzanye dusanze ari byiza tubane tubishira mu ngiro, dusanze dutekwe n'amategeko nitubishira mu ngiro. Tuvuye yuko rero nk'ubyo bazanye ejo bundi ivuye yarusha hajye twasanze bisa n'ibyavuye muri CNDI ujya mu buyibujeje ku biganiro dusanga no mwibwizwa shingiro izo zokinyanyuka barashizemwo ibindi turabikora bijya bijanye no gusozera gushira mu ngiro imigambi y'amasezerano yarusha turabishira mu ngiro ujya mu buyibujejwe ubumwe no kunywanisha abarundi ujya mu buyibujejwe kurwanya ubunyabwoko n'ibindi byaha bidaharigwa ibyo byose turabikora barabisabye. Leta icijejwe no kwishira mu ngiro rero twebwe abantu bazoguma baganira hamwe tubandanye dushira mu ngiro ivyo igihugu kibandanye kibaho.